amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza mwese mwandanya gukurikirana ibiganiro cyo kumunisha kure yacu yo kandi nayo yanyu ya Look Media twahikaze mu biganiro cy'inkino Look Sports Murantunga cyo kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 9 ntwarante umwaka wa 2026 ni Boris Ingabire Jules muri za Look Media ariko kandi sindi jenye n'ingango nkuko muri ko murabibona ndi kumwe na mugenzi wanje Ali Loris Ndongozi ndakora mu Ndongozi ndakwifurije kugira intango nziza y'indwi ariko kandi ndakwifurije no intango no musi nacho ni sintango nziza y'ukwezi muga no mundi turacari mu ntango z'ukwezi so no musi turi kwigenekezo rya 8 ntwarante umwaka turi kwigenekezo rya 9 ariko ku munsi w'ejo hari kwigenekezo rya 8 kandi kwigenekezo rya 8 ntwarante no musi mpuzamakungu hariwe agateka akabakenyezi sinzi ko no kwifuriza cyangwa twifuriza abasanzwe dukurikirana abakenyezi n'abigeme boneza twohera kwifuriza abakunzi ba Look Media ariko mbere tujya ku bakunzi ba Look Media naza ku indani muri Look Media turasa abakenyezi turafise abigeme asanzwe dufatanyije ibikorwa muri Look Media mu iterambere rya Look Media niho twatangura kwifuriza ubwa mbere twaca twifuriza rubango abakunzi ba Look Media nkadukurikirana mu buryo bwose ubaho kuri televiziyo ku ma réseaux sociaux batandukanye bose twifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi abawuhimbaza mande zose baherereyemo sibero rubango babera umunsi w'iki mugabo bavuga ati si umunsi wo kwiganzura abagabo banyu canke iki umunsi sinzi ngene uvuga neza mugabo ni umunsi wo kukwereka ko umukenyezi arafise icyo ashoboye umukenyezi arafise uburenganzira ku bagabo niho ndiko ndahagarara ariko kandi ku bagabo nyene ntacabona ko uno munsi sawa reka tubarekere uwo munsi w'abakenyezi mugabo ejo tuzoca tubonane uno muzungu umukenyezi bashaka kumuduga akakwishura ati uno munsi ni umunsi wacu ni umunsi werekana ko abakenyezi barashoboye ni umunsi werekana ko abakenyezi barafise ico baterera mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'ingo n'imiryango mu kibano muri rusange werekana ko abakenyezi barafise uburenganzira bwiwe hari abantu numvise ngo bariko bavuga ati cyo mukenyezi wanje ntarata no munsi kwa mbere birafise logique ko yuko uno munsi niho uri kurahimbaza ejo bawuhimbaje na avance kandi umva mu mategeko naho nyene ejo wari umunsi mukuru wabo kwigerekezo rya 8 igerekezo rya 8 nyene umva au niveau international ejo bari babiri kuri uno munsi na au niveau national barabiri umva ko niba umugabo we umugabo utarabona umugabo umugore wataha ihangane gushika uno munsi uza guhebura hageze saa 6 z'ijoro twinjiye ku munsi wa kabiri ukabona atarata abashaka kuvuga ati reka mpebure aho izo nizo mpano tutanze ko nuko ariko twizeye neza yuko muri ko murawuhimbaza ku bakenyezi ejo nabonye abantu bavuga ngo uno munsi kabisa abagabo bamwe ati nogeje ivyombo nashashe nakoze isuku rero nibaza yuko nivyo ni umunsi umwe ni na w'Mars ariko nibaza yuko agateka k'abakenyezi ni kariko kwiye kwibukwa kuri uwo munsi wa 8 ntwara ntonyene ni iminsi yose muri rusange ariko kandi nibaza ko si umunsi w'ubwago icunwa isitazi amakarata abiri cyangwa iki ni juste ngo twibuke ko hariho agateka kare abakenyezi muri rusange nuko tuze neza rero ko muri ko murabuhimbaza neza mu banyu ndetse no mu byanyu rero no munsi turaza ko tubwira amakuru atandukanye turaza ko duce muri basketball turaza kuba turabaza transfer bitegurira imigwi iniriya iri kitegurira navuga ihiganwa muri rusange rya AB rigiye kuba ritangura kwa 28 za kuno kwezi ariko kandi turaza ko tuva muri basketball tuje muri football turabe muri Primus League Burundi bariko barakina navuga ubona yuko hari imigwi yaje ko kabisa itsinda ibitsindo bigera kuri 4 bigera kuri 5 ariko kandi match zigera kuri 3 zose baje kwagira 2 ku bindi kandi yama match nova ko yarakumakomeye shock ikomeye cyane mu ntara ya Makamba nkuru nziza Peace Park Complex Stadium baje kubanganya ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi hagati hajya twavuze ngo ni Egno the Fighters ni kujya n'ishamba ni kujya n'ishamba Egno
kwa abami twari twavuze ko ni fortress ni Fortress, bamaze kwagira nk'ishamba ishamba ritingirwa none ritingirwa rero abami b'ishamba nabo ni mu rwa Flambeau du Centre ubwo bari bagiye mu ishamba ritingirwa rya Aigle Noir baje kuba bahaterana uvuga amacumu agera kuri 2 ariko kandi nabo baterwa amacumu agera kuri 2 no kuba itsinda bigera kuri 2 kuri 4 tuza kwa twinjira mu mukino muri rusange mbere ko dutangwa n'iganiro cacu reka tubaze tumira amate gato cyane cyo tuza n'idini y'amakuru yacu tumaze kuba tugaruka kandi nido y'amakuru yacu nova ko namakuru tuke kwa duhera muri basketball onako championnat ya AB cyangwa Amstel Basketball League igiye kuba itangura kuri wa 28 bon si kuri uyu kwa gukora cyariho gatambwe gatoya kwa 28 ntwarante no mwaka nyene 2026 rero imigwi hirya no hino iriko irarekura izana kugira ngo ize kwa yiyubaka ikoremeka tukabisa imeze neza duhere mu mugwi w'urunani naza ko umwe mu bitwaje ko twigaruka kenshi cyane tuva yuko wagerageje gutegura equipe yabo kuva hasi gushika hejuru cyane mu bijanye no gutegura ama academy nako bafise abana kabisa bafise baro mu kuboko no musi urunani bo haraje kwaba inkino muri Ligue B baragira road to AB ariko ntibaje ko bikunda ko umuguru urunani uza kwa uduga muri AB so urumva bari bafise abakinyi beza kabisa ngo twese turabihuriza ko numwe mu gufise academy nziza cyane rero hari abakinyi bakinye AB ni bose nibaca babazana muri runani rukuru biragoye cyane runani rukuru usanga rufise abandi bakinyi nabwo ninge ngo ruriko razana bamwe muri babikuvungu basanzwe bamenyereye AB mugabo runani ruriko ruratanga aba joueur bago mu yindi migwi itandukanye muri CAR abona ko ni ikintu ciza uvuga ngo tuze kwa tubona zatara z'abana bakiri batoyi ziko zirakina AB na cyane yuko uno musi nuvuga ko guhabwa ikibanza cyane kuri ku banyamahanga baje kwa bigabanya hari cyo tuzoza kwa tubona nka kungo kurande abantu baje n'umuri bonyaza ko akunguka ni ku mpande zose yego kari ku mugurunani kari ku mugwi kari kuri abakinyi bakiri bato yego nibuka ko akantu herako mu biganiro bya umenye dukora hano nibaza ko twakoranye n'abakinyi n'abantu batari bake baciye muri academy z'umwanya mu myaka yahera turavuga ba Gafisi coach Alexis coach Aho coach Patrick Gatuzo n'abandi benshi batandukanye benshi kintu baje ko bagaruka ko ni ikintu cyama academy y'umwanya mu myaka 2000 uko ona ko niyo equipe yaje n'abakinyi baravuye muri academy nibo baje kudomina basketball ubundi mu myaka za 2007 2008 kuri rivalite bafise na New Star n'izindi ubwo bona ko ira majority y'abakinyi n'abakinyi bakuriye muri academy y'urunani nibo baje kuba bagira bapena horeve muri urunani mu myaka baradomina mu myaka 5-6 gushika imyaka itari mike rero no musi naza ko niyo dutanda tuje uno musi uravye effective n'uri ufise abapeti bato bariko baratiza uno musi bafise na nibaza ko ari bishasha bose bishasha twavuga ko byatangiye umwaka kweze no twabonye batije abakinyi bakiri bato muri Kerne utwa Olivier batanga muri Tigers utwa Prince Rose sinabaza ko yari intizo mugabo uno mwaka ho bije kwindi mpemo uko novuga usafisa abakinyi benshi cyane ariko batanga mu bandi makreb twarabonye muri Kerne baje ko batiza abakinyi bagera kuri 3 utwa Sasha utwa Shasha na Rami basanze Olivier yarasanzwe ari muri Kerne twabonye bateberikana transfer witwa Gabel muri Aigle Noir mu ma saison abiri akurikira
Gabriel urumva ko mu mwaka uheze ari muri effective na Ligue 1 bon ntiyaronka ama match menshi mugabo ariko n'abaza mugabo ntiyari yika arakinisha cyane ntiyari kwakinisha cyane mugabo yaronse ama match make no musaje kwa mutanga muri Grenade nivuga ngo ni no politique yuko bagomba gukwirakiza abakinyi bakiri bato babashira mu equipe yose nibaza ko ama equipe yose bagiye haba muri Kern haba muri Grenade abo bose bagiye naza ko umwanya wo gukina bazaba office nibaza ko umwanya wo gukina muri no sezo imwe sezo zibiri tuzobona bari ko bara expose baduga cyane nivuga ngo mu myaka 4 mu myaka 5 urashobora ku expectinga equipe yo nanizo bikomeye cyane kandi ikomejwe nivuga ngo n'aba petit bon ndabita petit par rapport abandi bariko barakina no munsi bavuye muri no academy bagiye kurondera experience muri no migi baduge mu Rwanda usange mu myaka 4 5 6 usange ni equipe ikomeye cyane idomina kuko dusuye inyuma muri myaka za 2008 za 2009 2010 ubona ko si equipe ya domina ngaha mu Burundi ni equipe muri East Africa yose wasanga ni equipe muri zone 5 zone 5 tubise muri East Africa gusa zone 5 wasanga ni equipe ikomeye cyane ndazi ko n'amatitire bayatwara bafite abakinyi baje ko bava muri no academy niba ko no munsi rero turashobora kubona mu myaka 5 nibaza ko si ikintu gitanga flow directeur ni ikintu gifata umwanya ni projet ifata umwanya mugabo uri kurabiraba ubona ko navuga ngo uko ariko arabikora ni kumwe ko muri ya myaka rero munsi nibaza ko nani deja no muri no saison bamaze gutanga abakinyi benshi haragiye Landry haragiye Sangwa Merme aherutse kugenda Clark uno munsi ni bamwe mu bakinyi batatu bose n'abarundi no twari twavuze ati hari itegeko limite aba étranger bagera kuri batatu bonyene muri effectif yego uno munsi nuvuga ngo equipe izo bikeneye aba étranger abaroko benshi kugira ngo iyi expecting nuvuga ngo heza ari ya mbere muri saison régulière nibi mugabo no munsi baciye batanga babaroko bari bakomeye Clark Mea Landry ni bamwe mu bakinyi batatu muri batanu bane bufise borosuma ya mu Burundi bon tunaretse no mu runani naza ko tuvuze Landry tukavuga Clark Mea naza ko ni bamwe namwe mu mazina akomeye cyane gose rero nuko no munsi naza ko abonye duvuze nabo batijije uno munsi hari abandi bari muri equipe abadugije bashasha baje gusangayo Azadi baje gusangayo Junior baje gusangayo Israel uno munsi baradugije bashasha aba bandenderi badugije n'undi izina ryo rikunda kunjana yavuye mu mugwa BC mu Ngagara n'abakinyora ko bazo bafite effective ni muri yakinyi 5 canke 6 bakomeye mu runani ko ni equipe izo bikomeye gose uno mwaka nubwo batoje kuri niveau umuntu abiteze muga mu mwaka uza canke mu wundi mwaka wa kabiri ndabona ko equipe y'urunani iri kwirubaka ikintu kiri solide gose nibaza ko izo bari projet izozana ivyamwa vyiza cyane mu myaka ndiko fatira kuri 5 kuko ndazi byo nyese ibintu bimara umwaka umwe myaka 2 muri vya muga mu myaka 4 5 nibaza ko zo runani rutazo rukeneye nubwo ibi byo kuri mitaba étranger bitobaho atazore equipe izo bikeneye yamaro kwitima aba étranger twabona batanu izo equipe ihagaze kuri academy yabo uko nyene bo aho ni muguru nanana ko bo bafise yo novuga yo system yo kuduza abana basanzwe bafise academy novuga ko no musiri iri solide kabisa ubona ko ifise abantu bameze neza ariko ndashaka tuce gato kuri Kern no musi ugerageje kubona ko kabisa irikira irazana bita guti gatanya no mustuvuze izina nka Jean yari yamaze gufata retraite no musi yagarutse kandi aje mu mugwa Kern tuba tumva mwe mu mazina amwe ariko araza mu gwa Kern tuvuye ko kabisa iritegurira bimwe bikomeye cyane no championnat ni ibintu bibiri bitandukanye urunani ni ikintu kimwe Kern ni ikindi kintu ni bibiri mbere wanashima bitandukanye mugabo ni ibintu bibiri bitandukanye byose biviza gukomeza squad ibyo nabyo mugabo gusa mu nzira zitandukanye niba ngo Kern no munsi kuri kwa tubona transfer witwa Ja muri nibaza ko ari hirya yejo baje kubivuga Ja amazi imyaka 2 sinzi ko ari 2 gusa sinzi ko ari 2 cyangwa 3 ariko aramazi iyo 2 3 n'icika ni 2 n'amezi ariko ni 2 renga aramazi imyaka 2 renga ari muri Hotrate uno munsi ariko arakina muri Dinamo muri Corporatif yarakinye champion uno mwaka muri Corporatif mubona ko nija aje kugaruka muri Premier Division ya Premier Division no mwaka izoba uko nayibonye naje ko ndaba izi nkino urukino rwa Dinamo n'Umunani muri championnat gusinya partenariat hagati ya FIBA na championnat de Vertire partenariat FIBA na Amstel muri Amstel
bana ko ni ntuze zosanga igwiriyemo abakinyi bakiri bato avec Harire bakina uravye nk'ubu match unani uravye nk'ubu match unani intensity irimo uravye ingene Jeune Burunani Israeli Ndenderi n'abandi ba intensity bashira kuri Giberi nta myaka imyaka arayifise mugabo apana uvuga ngo aragera kuzi yaza ko aracari kuri niveau ya Giberi nyene mugabo uravye ino intensity baje kwamushira iki kintu kirashobora gutanga image avuga ati turashobora kwitega ikintu gikomeye cyane muri no saison nshasha ije naje ko mbona tureke no gufatira kuri ivyo hejuru match ya Kerne bariko barakina na Kerne naza ko kimwe na Riziko kurondera itike ryo kuduga muri izi barrage ubona ko n'abaperezida kiri batu bafise ishaka ry'ubugesera bafise ishaka ry'ubugesera kina basketball ya pressing n'ibiki ushoboza eske ja azoshobora kumetana rero ntuze kubo mubwira ko peut-être Jeanne yaza ko si element clé bazanye kugira ngo bafatire ko azobafasha ikintu kinini ntaje tuko turaduga kuri ja arashobora kudafasha mu buryo bwo gukina muri direct agafasha muri experience arazi basketball y'Uburundi nibaza ko ayimetriza mu mutwe azo ari kumwe na Arve Kizigeza novuga ko nawe basketball ayizi azo ari kumwe n'abo bandi nibaza ko nivyo arashobora kutazokina ngo tubone ariko araja guhangana n'abantu ba Petit Burunani muri Remesha n'iki muga akaza gutanga iyo experience boneza ko experience sinibaza ko ego n'ivyo bamuzana experience cyane mugabo baje barafise deja Arve afise experience nawe nyene kuko nanye uno musi no intensity bakinira kuri musi nanye naza ko ivyo mugora Arve mugabo wasi cyo kimenaja sico kimenaja kuko n'igitwa byo namugora byaje ko binaboneka match ya mbere match ya barrage yako akira n'umugwa wa Rezi bana ko yakinishwa umwanya muto si wa mukinyi uvuga ngo arakinye 30 minutes par match ntakiri Arve wa kera kuko warabona ko harimo ni match irimo pression nini yarimo itatu nini ubona ko bafite n'umukoci mwiza no bose ni Arsene Furanzima yabaze kwaza mu kinini n'umukoci mwiza ubona ko aramenyereye no basket aramenyereye nuze ubona ngo ingena mujera akamukinisha bose novuga ngo n'umwanya muto mugabo ari umwanya ubona ati arasohoya yatanguye kuri bando touche yinjira tevye ubona ko hariho intensity imwe adashobora kumetera uno musi kuri ja ni novuga ngo ni transfer nziza kuri Kera tazenza kuri Kera kuko azozana experience kamwe urabona ko hari ikintu kizoshobora hari akamara ayo bazanye muri squad ya Kera sinaza just mbona ko akamaro kanini azanye muri squad ya Kera sinibona ko akamaro kanini azanye ni hamwe n'ubwo ati ni experience azanye mugabo no musi experience azoba ari kumwe na Arve nawe inafite experience nibaza ko bamaze ko bazana witwa Mbuyi Kabura Rodrigue nawe nyine nibaza ko ntari niye place kugira ngo aje gushobora kumentana ino press ikintu ndiko ndabona uno munsi muri basketball mu Burundi ino VBL ingene zo bimeze nta bastari tuzadufise benshi babatranje ico ni kintu rero iyo tabastari bahasi basketball mu Burundi tuzoba tuje kubona uno munsi twiteze ko ni basketball izome inguvu nyinshi irimo intensity nyinshi irimo pression nibaza ko ni basketball jewe nzo uko ndabibona tuzobonamwo nuvuga ngo plus izo ifise abajene bakiri bato Petit abajene bakiri bato mugabo ino abantu bakuze nivyo Kerne ahantu mbona ko izoba igerageza sindabishira ko abantu batatu baza niko twafatiye kuri Mbuyi dufatira kuri Arvin dufatira kuri Jean mugabo hari abandi hari izindi transfer zikiri mu zitaramenyekana cyane bataraza kwa nivyo kubona mbona umwanya wo kugira uracari urabona ko hariho iyo ritme yo kuzana abakinyi bakwiye hirya no hino bitandukanye namwe tuba turavuga mu runani ho bariko baradevelopa nuvuga abana babo mugabo Kera nabona ko iri keragerageza kurondera hirya no hino yahereye nuvuga kuri niveau ikomeye cyane yahereye kuzana umukoci naza ko no musi ifite umukoci mwiza cyane Arsene naza ko numwe mu bakoci biboneka neza ko afise kazuza keza rero mu gihe ari karazana abo bandi bafise experience nini ya cyane ariko kandi akaba afise n'abana none nturi kubazana abakuze gusa bariko baranazana n'abana nanyu twabagije nibaza ko ikintu cya mbere twoshiba kuri Kera ni no transfer bano bapeti batatu baje ko bakura mu runani yego Shasha Sasha Rani ora ko n'abana bamaze gukura ni hamwe nyene batari guherera mu bose ubona ko n'abapeti bafise niveau yo kugira kuza guhangana n'izo equipe zindi za Ibyo twarabonye kuri Ezi twabonye kuri barafise niveau barafise ama transfer meza abapeti batatu bakiri bato titwo imisi warivuze imisi yo korokita iracahatse hariho tindi buko Kenya yagirije assemblée générale yabo Kera sezo igihera seziheze haheze nk'ukwezi bavuga ko agomba gire Kenya shasha iki equipe cyasha komeye
turashaka kubibona ikintu ca mbere umukoci ari ikintu gikomeye kuzana umukoci nka Arsene naza ko ni intambwe ya mbere kandi navyo nyene si bimwe tuzobona ubwo nyene umwaka umwe baraza barahindura ibintu bice bizirako muga Kerne sinovuga ngo ntuzembi ni strategy kandi equipe itagiramo abantu bari experiment na nyene ntibari equipe kuzana abakinyi nkaja ni avantage hamwe mugabo si wa muki usumwanya munini uzomora muri ntuze ni wa mwanya nyene vuga ati araza abapeti batatu bavuye mu nani hari n'undi peti yaje gukina izbahaje ayitwa utwa ntungane bo yarakinye muri Dinamo muri izi match za Rotuebie demi final na final ya Kinyaragwa mugabo nakuni umukinyi mwiza nyene yavuye muri ABS aba bana rero batoye nibo bazoza kogera kuri aba bakuru babo nibaza ko azoba ari ntuze ibi bice bifasha ko ja umuha iminota 10 par match 15 mugabo urisire ko muri iyo 15 minutes araza kugira apport imwe ikomeye basi wa mukinyi uza ko expectinga ko ukinyira 20 minutes 30 minutes par match mugabo avec aba petit bahari aba jeune bahari wala ko ni avantage ikomeye kuri ja uguhura kandi kwa Arvena ja uko naki two kwitega unaza ko ni ikintu ciza Arvena ni bose ni experience Arvena wewe ni plus que Jean kuri Arvena ni umwana wa Kerne mu bisanzwe yakiye muri Kerne imyaka myinshi yabaye kuva kera n'umuntu agarutse muri umuntu azi structure ya organisation yaho rero nibaza ko Arve mbere niwe fata kuri ntuze niwe fata ko ni avantage ni par rapport à Jean kuri Arve wewe yaragikina nta myaka myinshi ari bwaje muri retraite antuka umwaka azobakinira nimba ari umwe canke ibiri sinzi mugabo apport ya Arve muri Kerne nibaza ko iri hejuru cyane apport ya Jean ashaka kuzamukira imbere ko tuva kuri Kerne twitege yuko Kerne dushaka kubona ikoze nk'ivyo yakoze muri 2020 hari 2020 batwara sebab no musi biho yoza guchallenginga ntitwaho turayibona muri no misi twaho tubona peut-être les dipo na remesha nivyo zaza guchallenginga bino bigatanya bibiri twitege ko bashaka kuza nabo uno mwaka bagachallenginga urunani na Dinamo bo dufate ko bamaho ni bacu mugari mu kirundi ko harakana abonye byo kuri muri bumwe bw'aba memes umwana mutoya afise nk'imyaka nk'ibiri afise icupa gikeri ariko agihuguruza amen bacandika ko ngo umutamvyi wa neza umubona gikenye ngo nko mwara umubonye muri uko kwatabe ku icupa agise imyaka cyuka ati we mu myaka yindi 200 imbere uzoburi intwaye mu kugera rero Kerne twagize transfer bagize no munsi izi transfer amaze ko officialize sinibaza ko nabo nyene babaza target yabo sigu challenging ngo nari na Dinamo canke ahubwo je naza ko na top 4 uko bibona sigu challenging top 4 mugabo no guchallenging nyine equipe nti mu mwaka kweze nisuye kubabona yuko barakina barrage kandi ngo ntibabo ni kuva no muri top 4 nitwashira Kerne sinaza ko uyu mwaka ari bari fise n'ivyo kuja muri top 4 muri AB murakoze cyane mu runani twavuze yuko bariko barazana bamwe bakinyi navuga badugije abana bakiri batoyi ariko baje kuba batakaza nibaza ko umwe mu ba coach hagiye nibaza ko ari amazigi igihe kinini cyane jewe nibaza ko ndamubonye muri kuri bando tusha yantuse ya y'urunani imyaka myinshi nibaza ko bishika nko muri 8 irenga nibaza ko yabaye mu runani ari muri avuga twakoresha ama interview tubwiye academy z'urunani za kera muri interview exclusive mumenye canke mumenye akatubwira ati urunani rwari rumeze uku akatwakuriye muri academy urunani turava mu runani kuko arafise na mukuru rero ko namwibuka neza nawe nyine yakuriye mu runani nawe nyine urumva nibaza ko umuntu avuye muri urunani ni famille yiwe yego no musamaze kwa avam baje kwatakaza novuga kizigenza wabo Landry na Clark bon dushaka dufata bon na meya ntumwirengagize ko turazi ko na meya ko ari mu makinyi bari bameze neza mu runani eske uko gutakaza abo bakinyi batatu bakomeye uko gutakaza coach ako Kagabo nubwo uno munsi ntiyarakiri coach principal ariko yarabaye coach principal ntaco bizoza kuba byonona kuri squad y'urunani bo kwizera gusa abo bana bakiri batoya buraza ko nta kintu kiri bazo batakaje baratakaje mu member wa staff biase no mu member wa staff kandi ari infi yarabaye mu coach principal imyaka itari mike mu runani no munsi nagafise ndibuka avuga yuko uwitwa Kagabo yamumenye kandi hari byinshi amwigira ko ubwo no musuravye uje kuraba ukaraba no staff nari nibaza ko umunsi iracari
bien constitué no musi ari gafisa cyari haje no musi afise coach Alex ari muri staff no musi afise uno coach Mayeri nayo nyine ari muri staff ni amenyere niwe ari nuvuga ngo ari ara base yino aba jeune tarabona nitwe nawe ko araje mu minze yose ugene amenyereza jeune tarabona ni kuva mu academy mato U14 yuko nibaza ko arakwiriye cyane aramerita cyane kuba muri staff y'umuguru ari wabakuze rero bose bafise gafisi bagafita coach Alex bagafita coach Mayeri muri staff technique nibaza ko kandi urumva hano ni avantage yibagiye kumenyereza equipe isanzwe ikomeye equipe challenginga mu bibanza by'imbere hari mu gwa Jimkana nubwo atari hazigiye kinini batari imbere gose nibaza ko ni arose akazi mbona ukita akazi tukita akazi arose job kwera nibura turabizi umumenyereza ari umwaje w'umucoach principal akaronka akaza ahantu aja kuba umucoach principal hariho avantage nini ashaka kuvuga ati yaragiye kumenyereza umugwi bwiza agiye kumenyereza umugwi wa Jimkana umwe mu gusanzwe itunganije neza naza ko si pete nini kurunani mbona umwambaro wa staff avuyemwo yarasivye aterera mugabo umva bazokiadapta uko nyene mugabo habo ndabona ko ni nindi pate y'imbere ateye witwa coach aro muri coaching iyo muri career bo aracasinya ko kumenyereza kubera iyo gukina yaraheze mugabo kumenyereza naza ko imbere we aracari yitari mikeraza ko ni avantage kuri Jimkana bwa mbere abasumenyereza mwiza coach aro no entraîneur mwiza cyane icya kabiri ni avantage kuri we nawe nyine agiye kuba coach principal ahantu ko bo dusozera kuri basketball ubona umuntu yo kwitega iki image niyihe image twogumana muri ino mu ntango za NBA ikintu cyambere ni namaze kwivuga nta ba stars dufise iyo nje ndabona ko ni bizotuma basketball idoha cyane ko tuzobona basketball novuga gute iyo gufatana mu kanigo cyangwa gibi imwe irimo pressure nini kwiruka ibintu gibi kubera bajya bastari bo baza nta bintu byinshi bagira ntaki mugabo abahungu bakiri bato abana bakiri bato barako basket yabo ni kwiruka basket yabo ni je ibaza kuri transition defense iri solide gose naza ko twaje kwa tubibona muri match na Dinamo ngene Giberi kwa kwenye hamwe na n'umujoyi mu professionnel mu star y'iki mugana ko nabakinyi bake cyane babamenere boshobora kwidebura ko Giberi yabigize kuri ya defense ya Israel ya Ndenderi ya Olivier abandi no mwakenge tuzoza kwa tubona nivuga ngo hazarimo pressure nini cyane y'abakinyi bakiri bato naza ko azoba ari basket irimo spectacle nini wow nuko numva ko niyo makuru ari karavugwa muri basketball nazo ko twacha tuva muri basketball tuja mu mupira w'amaguru Primus League Burundi muri Primus League bariko barakina indigira ya 24 ya championnat nkuru y'igihugu kabisa mu mupira w'amaguru yana resultat zari tutakunze kubona muri Primus League ibitsindo bigira kuri 4 ibitsindo bigira kuri 5 mugwa Vision Football Club baje kubutsinda Beje Green ibitsindo bigira kuri 5 kuri kimwe n'uvuga ko ikare kabisa ibitsindo bigira kuri 4 byose ariko kandi twaje no kwatona ibitsindo bigira kuri 4 kuri buri match uziko Vision bizimaze ibitsindo bitari biki no kuri journée ya 23 nimba ntiyenze none yari yatsinze ibitsindo byinshi nako attaque ya kabisa iriko yigenza neza no consider baje ko consider igitsindo kimwe de toute façon natwe twafata 4-0 ni resultat nziza ku ruhande rwa Vision SR hari n'indi match umugwa Goma muraje kwa unganya ibitsindo biga kuri kubindi umugwa Flambeau du Centre ndetse n'umugwa Aigle Noir baze ko banganya tugaruka gato kuri umugwa Olympique Star ariko wakigwa cyuga ingoma n'umugwa Musongati baza ko batsinda igitsina kimwe ku busa Musongati iba irasumbije iraciye ko Bumamuru iraciye ko ndetse n'umugwa Flambeau du Centre mu kibanza cya kabiri no munsi tuvugana kibanza cya kabiri Musongati itandukanye na Bumamuru na Flambeau du Centre Bongo Musongati muri Fazare na Fazare tu. Bongo muri Fazare Musongati hanini. Ntiyagize mantu z'imeza. Bumamuru na Flambeau ari kwimosha. Nta ari kwimosha. Bumamuru na Flambeau du Centre nazo zari top. Muga muri Fazare tu byaje kwa control. Ona ku Fazare tu Musongati igize parcours imeze neza gose. Ona ko ni equipe igoye gutsinda, ni equipe yogira iki. Ni naco kituma ize kugenda neza muri Fazare.
mugabo mba ni iyo nyene iyo ni turetse Aigle Noir yonyene byakunze faze na faze tu yindi migwi nayo ntibyakunze faze na faze tu mugabo Musongati bakwagira faze tu nziza cyane nziza gose nziza cyane jike nawe mpagara ko ni cyane uno turi mu mpera ya saison nivyo Primus League iragoye Aigle Noir ni peut-être champion mugabo Coupe du Président niyo mpagara ko gose nibaza ko tuzobona Coupe du Président ikomeye iryoshe cyane ko no musuravyi kuko uje kurabana Aigle Noir amaze inkino zingahe bangaye muri faze tu bangana inkino cyane ko umutwe n'abanyene baraza ati bon peut-être nta mu gutubona ko de conquérance muri coupe de toute façon nimba umwe afise 60 ni 47 amanota 13 numva birago ubwo Aigle Noir iranganije n'umugwi wa Rukinzo iranganije n'umugwi wa Musongati barangaje na Musongati barangaje na Flambeau du Centre nibaza ko barasuye gutsinda Bumamuru nyene Bumamuru bayitsinze bira canke baranganije baretsinze bibiri kuri kimwe mu ntara ya Makamba baje kwa bakinira mu ntara ya Burunga muri commune Makamba baje ko banganya izo nkino zose ariko Aigle Noir iratakaje amanota de toute façon iragiza amadro menshi muga nta gutsindwa kuri muga izo Musongati nayo ni presque ama victoire gusa bivuga ngo Musongati yagize horotare muri faza baje kwa kosa muri faza 2 muga rero tuvuga ati izi nguvu ko arasha muri faza 2 urabona ko bafite inguvu zitari Coupe du Président Aigle Noir cyasakaza gakomeye nibaza ko egubwa tubone Aigle Noir twaye ino double championnat Coupe du Président bizogorana cyane bizobigoye gose kazora kazi gakomeye cyane kuri Aigle Noir ubona ko Musongati iri kwiraza n'inguvu nyinshi rega na Vision ashaka kwegana ubona ko Vision nyine muri zinkino zitatu ziheze zine iri hari umugwi yigeze gutsinda bigera kuri 5 bingahe Vision iri kwiraza Musongati iri kwiraza Interstade nishobora kuyishira kure nayo ushaka kure Interstar nayo ntitwayigiza ntituyegeza kure no Interstar iri kapable gutsinda ibisindo bine bona ubwo n'umugwi wa garage si mu gukomeye gose mugabo ubanze ko na Interstar iri kapable gutsinda ibisindo bine umugwi 4-0 bakagarda clean sheet bana ko ni equipe komeye rero ino migwi itatu tugashaka ko na Aigle Noir peut-être Flambeau Centre ashaka kwivyukira mbona bashaka kwivyukira nta ubizi mugabo ino migwi ine tuzodufise imigwi ine cyangwa 5 iko ya challenging cyane muri Coupe du Président rero ica championnat nibaza ko Aigle Noir byaramaze kurangira niko twivuga mathematiquement cyangwa techniquement ntibirarangira mugabo ubiravye situation imeze byamaze kurangira mugabo muri Coupe du Président niho mbona inguvu nyinshi zo ziri kandi zobona no Coupe du Président byinshi cyane Bumamuru Flambeau du Centre barashobora kurangira umwe avuye muri Big 4 muri Big 4 umwe arashaka kuvayo kuko uno munsi ni Musongati samata 47 nibaza ko bangana na Flambeau du Centre yego barangana Flambeau du Centre yacaza Bumamuru visa amanota 45 Bumamuru 45 Bumamuru yego Vision ikabiri nyuma yabo n'amanota 43 Vision yego nibaza ko ubu kanasike nkino nyinshi hasi nkino 6 ni 6 nkino 6 ni nyinshi wavye ingene Vision ifite 41 Bumamuru ikabise 45 amanota ni menshi cyane Bumamuru ni equipe naza ko bari mu bibazo bitandukanye bari mu bibazo bitari bike twarabonye abakinyi bamwe bava muri aho basanzwe babaye baragenda hari ibibazo iyo batangiye kuvuga ibibazo nk'ibyo bitegezwa ko affecta equipe uko turi buka Interstars muri phase na nyine byaje ko bakora ko bikomeye uno musire Bumamuru igikava muri Big 4 bya bitangaje turavye deja no parcours ya Vision FC iri kwiraza muri zinkino za nyuma biraboneka cyane ko bikunda ko integra ino top 4 Vision irashobora gusanga itibuye gato y'umugwa kwa ikoze erere rimwe itsinzwe rimwe deja izo bisigaranye inota rimwe gusa nagire roshokura turavye ngere ko baragenda ibibazo biri mu equipe kandi je simaga kuri Bumamuru gusa na Flambeau du Centre birashoboka yego kandi namba nane 57 nayo ni 47 amanota 6 gusa kandi urabona ko nanye imaze ntihagaze neza muri zinkino zinga baherutse gukina nibaza ko Vision turashaka kuyibona ijike integra ino top 4 Musongati yo sinzi ko ari equipe ashaka kuyikurayo nuko numva ko niko byifashe rero umugwa Aigle Noir ntitwokwa turagaruka ko bitaye kiranganya ibitsinda biga kuri 2 n'umugwa Bundesliga Dynamic Kansas United muri Antunga ibitsindo ko umenga byasabye muri no minsi hari muri Primus League nasanze ikintu hari indwi usanga muri iyo ndwi ibitsindo byabaye imvura baravuga usanga ibitsindo byabaye byinshi cyane muri nzeye hagacaza n'iyindi ndwi usanga equipe zine zanganije gusa ku bundi match zine canke zitatu ubusa ku bundi iyindi yatsinze kimwe ku busa
izindi zagize kimwe ku kindi ugasanga iyishe byabaye 2 kuri kimwe. Rero uno munsi habonetse match zitatu bine match ya Vision bitandatu match ya Interstars imba turetse Musongati yonyine yaje kugira kimwe ku busa ko izindi zari zatsi. Rero sinovuga ngo no principal ni ibintu biza nyine ukamengo equipe zavuganye n'ikindi gihe nyene umengo zavuganye ati ndutsinda nuko bako rero niko byifasha novuga muri Primus League imbere ko turangiza ku munsi w'ejo hari inkino muri UEFA Champions League nazo ko tuza kwa turonka umwanya bego kugira ngo tuze kwa turaba inkino uko zifashe muri UEFA Champions League ni inkino muzokurikirana ku munsi wa kabiri ndetse no ku munsi wa gatatu kuri Look Media nazo ko ni umwanya mwiza wo muze kwa mirabira inkino kuri Look Media ni Look Media muza kwa mwisanga kuri Star Times kuri chaîne 130 canke amajana 8 nova ko bwangu muze kwa mirabira UEFA Champions League byoroshe cyane kuri Star Times nuko niyo duce turangiza no bwane ngano cacu Rohest ndagushimiye ndiko turangiza ni izinkino ashaka kuziraba kandi agashaka no gutigira kuri Bubet murashobora gutigira mukoresheje Bubet kugira ngo muze kwa mwironkera kanoti gafaritse muca mukoresha ndetse na code promo ya Look Media muri mu ndome nkuru ata espace mushizemo kugira ngo muze kwa mwironkera kanoti kabisa na UEFA Champions League gushaka kwikura ka kanoti Primus League gushaka kwikura ka kanoti Premier League ziracyahari FA Cup none bariko barakina novuga yuko ni akanya kanyu kugira ngo muze kwa mwironkera nova kanoti byoroshe cyane ni biroroshe cyane ni gukoresha application ya Bubet mukaze kwa mwironkera kanoti byoroshe cyane nuko rero naga klende nova ko Lorisa aje kwa kuko biraryoshe ubuna ozi iyo nayo akurikirana ikiganiro yinjije agafaranga agikurikirana ryohewe akakira abacose kigahera para kora agapatse abaryohewe cyane ngo rero namwe muze kwa mu profita kabisa muze kwa mwironkera kanoti UEFA Champions League ariko kandi n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye rero niyo duciye tugarukiriza hano ikiganiro cacu twifurize kumererwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu muhandanye muhimbaza neza umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi ariko ni kwigerera ngo ntimuze kwa mushikana ku munsi wa kabiri nuko amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo tubifuriza naho utamurakoze.